Gusenga birafite akamaro gakomeye cyane, kandi iyo umuntu atabashije gukamenya ntashobora kukagenderamo. Gusenga kwagiye guhindura ubuzima bw'abantu benshi, ariko na cyane cyane ku bantu bamenya bazi akamaro kari mu gusenga. Tugiye kuvugana akamaro kari mu gusenga. N'akahe kamaro dusanga mu gusenga Imana? N'akahe kamaro, niyihe nyungu umuntu ashobora kuronka mu gihe yasenze Imana, mu gihe yahamagaye Imana? Turabona Yeremiya ubwo yari muri gereza abwirwa n'uhoraho Imana, aramubwira ngo mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwabone. Yeremiya yari muri gereza, ariko Imana imuhamagarira gusenga, imuhamagarira gusaba. Iramubwira ati saba, mpamagara, burya ntabwo ndi kure yawe, nanje ndi bukwitabe, hama nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwabone. Haleluya. Turabahaye ikaze rero mu kiganiro haracyariho ivyizigiro. Tubashimira cyane mwebwe mukunda kudukurikirana kuri no rubuga rwa YouTube kuri haracyariho ivyizigiro TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Turagushimira wewe umaze gukanda subscribe, turagushimira nawe ukunda gukora partage kugira ngo iyi nyigisho ibashe gushikira abandi. Turagushimira nawe ushiraho like ndetse nawe ushiraho commentaire. Ivyo vyose iyo ubikoze uba uri kuradutera intege zo gukora ayandi video, zo gukora izindi nyigisho zishobora gufasha no kubaka ubuzima bwawe. Tugiye kurebera hamwe rero akamaro kari mu gusenga Imana. N'akahe kamaro dusanga mu gusenga Imana? Twarigeze kubabwira ikigwa, twigeze kuvugamo ibintu bivuga ngo kubera iki dusenga, niye mpamvu ituma dusenga. Twaravuze ibintu bishika kundwi, ariyo mpamvu ituma dusenga Imana. Niye mpamvu ituma dusenga Imana. Twaravuze ibintu bishika kundwi, twaravuze ko dusenga, ko gusenga ari ubuzima bw'icyarimwe gishasha. Gusenga ni ubuzima bw'umuntu, nta muntu yabaho adasenga. Twaravuze icya kabiri ko dusenga kugira ngo nituje mu mosha mabi, nkuko Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo musenge ntimuje mu mosha mabi. Bisigura ngo gusenga birashobora gukurinda kujya mu mosha mabi. Twaravuze indi mpamvu igira kane ituma dusenga. Dusenga kubera ko tugomba gusenga, kubera ko nta kintu kiba abantu badasenze. Tugomba gusenga kubera ko nta kintu kiba abantu badasenze. Iyi ni impamvu igira kane ituma dusenga. Tugomba gusenga kubera ko nta kintu kiba abantu badasenze. Impamvu ya gatanu twavuze ngo kubera turi abantu tudashoboye vyose. Impamvu dusenga nuko turi abantu tudashoboye vyose, tuba dukeneye ubushoboye vyose kugira ngo adufashe muri mwe tudashoboye. Gatandatu, kubera iminsi ari mibi. Birivuga ngo uko iminsi ibandanye iba mibi, ngaba ariko turushirizaho gusenga, aba ariko turushirizaho gukoranira hamwe. Icya karindwi twavuze ngo kubera dukunda Imana. Ntabwo tugomba gusenga kugira ngo Imana iduhe ibintu gusa, oya, ahubwo dusenga kubera ko dukunda Imana, kandi nayo ikadukunda ikadukorera byose, atari kubera turi beza, ahubwo kubera ubuntu bwayo. Rero sivyo nari ngiye kugarukaho, ariko nanishatse ukwibutsa niye mpamvu ituma dusenga. Kubera iki dusenga? Ariko mu kigwa cy'uyu munsi ndashaka kubwira akamaro kari mu gusenga Imana, kandi iyo umuntu yakamenye akakagenderamo ubuzima bwe bubasha guhinduka. Icyambere, gusenga biduhuza n'Imana. Gusenga nta kindi kintu bishobora gukorera uretse ko gusenga bishobora kuguhuza n'Imana, nta wundi muntu urinze gucaho bikaguhuza n'Imana. Mu yandi magambo, gusenga ni audience y'umuntu n'Imana. Igihe cyose usenze ijuru riruguruka, igihe cyose usenze ubusa n'umuntu yicaye mu biro hamwe n'Imana, maze ukabwira Imana nayo ikabasha kukubwira. Rero gusenga biraduhuza n'Imana. Gusenga ni kiraro kiduhuza n'Imana. Reka mvuge ko gusenga ari umuhora cyanye carte simu irimo amayinite ashobora kugufasha kuyaga n'Imana, kuganira n'Imana. Iyo rero umuntu adasenga ntashobora kuganira n'Imana. Imana n'umuvyeyi, Imana ni papa. Hari abakristo rero niyo bagiye gusenga bihuta gusa kubwira Imana, ariko badategereza ngo Imana nabo ibabwire.
mubwire. Ubundi iyo umuntu ariko araganira n'umuntu ntabwo aguma avuga wenyene. Iyo ukomeje uvuga wenyene ntabwo mwa muri ko muraganira, ahubwo uba uriko uramubwira uwo muntu, uba uriko uramubwira. Ariko umuntu muri ko muraganira aravuga nawe ukavuga. Usomye mu cyete cya mbere Paul yandikiye ab'Itesalonike ibice 5, reka turebe umurongo wawo wa 17. Aravuga ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba. Bari kwatubwira ko dukwiriye gusenga ubudasiba. Umukristo wese, umuntu wese ahanari arakwiriye gusenga buri munsi. Ntabwo ukwiriye kuba umukristo wa nyandwi cyanye wa samedi cyanye wa vendredi. Nukwiriye kuba umukristo asenga buri munsi. Kubera ko tugomba gusenga buri munsi ni kubera turi mwisi irimo Satani, irimo abadayimoni batifuza kubaho, batifuza kuramba, batifuza kugendera mu mugambi Imana yateguye ku buzima bwawe. Imana ibwira Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi, nari naragutoranije kugira ngo uzabe uvugishwa nanjye. Ariko Satani arazi ko umuntu Imana yamutoranije kuva kera kandi ikamushyiriraho icyo azakora. Niki rero Satani aza gukora ku buzima bw'umuntu, kandi Imana yarahigiye gutegura ibintu wowe utegerezwa kubamo, utegerezwa kugenderamo. Satani cyazana imbere yawe, azana fotokopi ya bimwe Imana yategura ku buzima bwawe, maze akabiguhamagariramo kugira ngo akwikireyo, kugira ngo akwikire muri iyo nzira yiwiwe azabagizene, azabakwerese. Rero gusenga biduhuza n'Imana. Urakeneye guhura n'Imana, urakeneye kuyaga n'Imana, utegerezwa kugirana, utegerezwa gusenga. Usone mu gitabo cya Daniyeli ibice 10 ugahera ku murongo wa mbere ukagera 21, turabona ko Daniyeli yasenze. Hari ibintu yari yasomye biramuzazanira. Daniyeli arasenga. Muri uko gusenga birivuga ngo amasengesho ye arazamuka agera ku Mana. Umva amasengesho ye agera ku Mana. Imana yumva gusenga kwa Daniyeli. Imana imaze kumva gusenga kwa Daniyeli icurungika marayika ati genda Daniyeli umumere inyishu, umumere igisubizo. Birivuga ngo marayika amanutse afatirwa mu kirere, ariko Daniyeli ngabandanya asenga. Burya igihe Daniyeli yasenga yaba ari karohereza ubushobozi bwo kugira ngo marayika amanukane igisubizo. Ariko ubwo bushobozi bwava kuri Daniyeli bukazamuka ku Mana, hanyuma bwava ku Mana bukamanuka kuri aho marayika uzanye igisubizo, kugeza igihe Imana yumva amasengesho ya Daniyeli ya cya kintu Imana yarangije kumuha. Yumva amasengesho aracaduga kandi Imana yarangije gutanga igisubizo. Nyuma yaho Imana ikikora iki? Ikihamagara Mikayeli, aramubwira ati genda nyabuna ubwo botore Gaburiyeli kugira ngo amanukanire igisubizo Daniyeli. Hari abantu benshi ibisubizo byabo bitinda kubasohoraho kubera intege nke abantu babamwo zo kudasenga. Ivyo bigatuma ibisubizo byabo bitinda gushika ku buzima bwabo. Urakwiriye gusenga mpaka Imana yishuye. Gusenga bigizene biduhuza n'Imana. Ni audience ikomeye cyane. Abantu bo mwisi abakomeye, abagwizatunga, biragoye kugira ngo ubashikeho udaciye kuri ba sekretere babo. Naho nyene nubwo bacaho birashobora gutwara igihe utaganiye nabo. Ariko Imana yacu suko biri. Imana yacu n'umuvyeyi. Imana yacu ahantu hose, ahantu hose waburi, haba muri toilette, muri douche, mwibarabara, mwitorero, mu nzu yawe, mu cyumba cyawe, uhamagaye Imana ibasha kwitaba ku buzima bwawe. Ni Imana itugarirwa, ni Imana itazibigwa. Aho wayihamagarira hose Imana yaza mukaganira maze igakemura ibibazo byawe. Imana ihabwa icubahiro. Akamaro ko gusenga ka mbere nuko gusenga biduhuza n'Imana, bigatuma Imana tuyiganirira ivyo tuyikeneyeho, maze Imana nayo ikatubwira ivyo dukeneyeho. Nyuma yaho Imana igakemura ibibazo byacu. Akamaro ka kabiri, gusenga biduhisha abansi bacu. Usome Daniyeli 6 ugera ku murongo wa mbere ukageza 28 n'igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa 18 ukageza ku murongo wa 19. Gusenga biraduhisha abansi bacu. Gusenga biraturinda abanzi, bigaturinda gupfira mu mitego y'abansi bacu. Turabona Daniyeli bamuta mu ntare ariko akava yari muzima. Kubera iki? Kubera gusenga.
gusenga bizaguhisha abansi bawe. Turabona umukozi w'Imana yitwa Elisa ubwo yategwaga n'ingabo nyinshi cyane z'Abasiriya zimugezeho, arasenga. Amaze gusenga birivuga ngo Imana ica yugara amaso y'aba basirikare baje gutera gufata umukozi w'Imana Elisa. Imana yugara amaso yabo. Bageze kuri Elisa batangira kumubaza ngo waturangira Elisa ahantu ari. Ibaze bari kubabaza Elisa nyene ngo abarangire aho Elisa ari kandi ari we nyene. Gusenga biraduhisha abansi bacu. Nusenga Imana, umwasi wawe muzagendana ariko atabasha gukubona, mwanasangira ariko atanabizi. Rabo umugabo yitwaga Mose yarerewe mu bansi biwe. Ibaze abatanze itegeko ngo Mose yicwe nibo bagizene, nibo batunze Mose, nibo bamureze baramwigisha imyaka igera kuri 40 arira ku meza yabo, kandi ari umwasi. Baramwigisha baraheza byose. Birivuga nkanegurira ameza mu maso y'abansi banje. Abansi bari ngaho urarya ukambara ukagubwa neza, abansi bahari ugatera imbere, abansi bahari. Rero isengesho yo gusenga Imana yice abansi bawe cyane umva ko ngaha ridakenewe, kandi bitubwira ngo abansi bacu tubasabire nibapfe, ngo mbere tunabahezagire, ngo kandi nibasonza tunabagaburire, ngo nidukora ivyo tuzaba turiko tubasukaho inkono yaka umuriro cyanye imbabura yaka umuriro ku mutwe. Mbibutsa ko umwasi wacu atari urya muntu ahubwo ni Satani, kubera iyo umwasi wacu ari umuntu Imana ni yari kudusaba ko tumugaburira, ko tumwambika, tukabwirane yana buraryama tukamuhindaba. Bisigura ngo wose umwasi wacu, kubera ivyo Imana yatubwiye twokorera abantu mwe nabo ni ibintu twakagombye gukorera abakunzi bacu, ariko Imana idusunikira kubikorera abansi bacu. Bisigura ngo si abansi bacu. Iyo tubagiriye neza batugiriye nabi, buriya sibo bababara, ahubwo sinawe ubabara, ahubwo ni Satani ubabara, kubera ibyo Satani yabakoresheje yayibakoresheje kugira ngo akubabaze yongera ababaze n'Imana. Abonye rero umengo ntacyo vyagutwaye, Satani arababara. Murabizi ivyo yakoreye Yobu, abonye ko Yobu ataco vyamutwaye, buriya Satani yaratsinzwe, kandi vyarangiye Imana igizene, vyarangiye Imana ishumbushije Yobu ivyo yari yaranyazwe n'umugwanizi. Gusenga rero biduhisha abansi bacu. Ikindi cya gatatu, gusenga biturinda amosha mabi. Gusenga biraturinda amosha mabi. Akamaro ko gusenga niko turiko turavuga. Gusenga biraturinda amosha mabi. Gusenga birashobora gukurinda kugwa mu mitego ya Satani. Gusenga birashobora gukurinda kugwa mu mitego y'abadayimoni, kugwa mu mitego y'abarozi. Par exemple, urashobora kuba uri kurasenga Imana ikakubwira ngo ntuce muri iriya nzira. Ndazi umuntu yari ko arasenga, harya buri umugenzo wo kuva mu rugo usenze ushaka womenyera ukawugira mwiza. Umupapa umwe afata umwanya arasenga, agira sohoke, agira afata urugendo, arasenga ariko arasenga acasenga umunsi wose, asanga yibagiwe kugenda, agiye kwikangura ahejeje gusenga araba amasaha, asanga amasaha yarenze hafi amasaha 12 ariko arasenga Imana. Noneho cyaravuga ati karabaye urugendo rurapfuye, bari abantu ndababwira iki, ndabasigurira iki, abo twari dufitaniye gahunda. Noneho aca arabatelefona baramubwira atoya nta kibazo turacagutegereje. Aca aragenda, agiye aza kumva telefone ivuga ngo sha urafite Imana, atuze ukuntu twagutegeye kugira dukwice bikanka kuza, kandi twari twamaze kuhabwa amakuru yumvikana meza kuri buze. Ariko gusenga vyagize, gusenga vyamurinze gukorokera mu mitego y'umwasi. Gusenga bizakurinda amosha mabi. Mu yindi nzira, rekora amasuta badeya. Yuri kuracana imbabura cyanye ucana kuziko, ntabwo udukoko dushobora kuyegera, ariko iyo iziko ryazimye udukoko twose turidumaho. Reka mvuge umukristo usenga. Umuntu usenga biragoye kugira ngo umwegere. Umuntu usenga ntabwo apfa kugwara ibigwari vyari byo vyose. Umuntu usenga ararinzwe. Umuntu usenga n'umuriro. Bivuga ngo abasavyi banje ndabahindura imbe yasumuriro. Umuntu usenga nurubeya rw'umuriro rwari ko rurarengana ngaho hano. Umuntu usenga unamwitambitse imbere yaguhitana. Umuntu usenga nahagarikwa. Umuntu usenga ntagwa mu mitego y'ubusambanyi, y'akaborego, y'ubwicayi n'ibindi. Umuntu usenga nuzamusanga ariko aratukana cyangwa ariko arabesha. Umuntu usenga n'umuntu aba ari seriye. Gusenga
bizakurinda kugwa mu mosha mabi. Yesu aravuga ngo iki muri Matayo 26 umurongo wa 41 ngo nimusenge nimuje mu mosha mabi. Gusenga bizakurinda kugwa mu vyaha by'uburyo butandukanye. Ukwiriye gusenga, ko gusenga bizakurinda kugirane, bizakurinda kugwa mu mosha mabi. Nuhaguruka ugasenga Imana, uzasanga yangeso yakunanira guheba warayihevye. Ntuhebe ingeso kubera wayihevye bikanka, ugatuhitamo kubivamwo ati bwa munini bishoboka. Oya, birashoboka. Bandanye usenga. Nubandanye usenga, ntushira umutima kuri iyo ngeso yawe, shira umutima ku Mana maze ubandanye usenga, uzikangura iyo ngeso yaragiye. Kanangirize kuri uko tuntu dutatu. Nzababwira muri video yo gutaha utundi tuntu tungahe mbabikiye kubera n'ibintu 8. Mu yandi magambo ndababikiye ibindi bintu 5. Nzababwira akamaro ko gusenga. Data, mu izina rya Yesu, senge umwene data aje kumva ijambo ryawe, riramwubatse kandi riramukomeje. Mu izina rya Yesu, ongereza amasengesho muri uyu mwene data yari yarakamye. Abagwaye nibakire, ababoshwe nibabohoke, abafise imitwaro y'uburyo butandukanye reka bakire kwishugwa mu izina rya Yesu. Abatavyara bavyare. Ndatura inyota yo gusenga mu buzima bw'uyu mwene data mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahezegiwe cyane. Wifuza kubandanya usengerwa, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahezegiwe cyane. Mwari kumwe na Apostle wa Kristo Glory Shine. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe. Bibutsa gukora subscribe nimba ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel yaracari Ivyizigiro TV. Nagomba kukwibutsa gukora subscribe kugira ngo mu cigwa cy'ubutaha cyangwa muri no parite ya kabiri ya kino cigwa uzabashe kuyihabwa. Imana iguhezagire cyane.